bakubwiye ko twaje gutondera pamu ngaha yakudutera system shaka nabaza nimba ejo mushaka tubafasha nkabafasha nabafashanye zawe dushaka mwifuza iki rero twifuza imbwa y'umugabo iri ngaha imbwa y'umugabo yes imbwa y'umugabo ifise imirizi igendera arekereza mu bagore gusa nta soni natahuye nabi imbwa y'umugabo no kuvuga umugabo wawe sinzi kuri umugore wiwe sinzi nawe usanga uri mu barekereza nkumbatse uravuga nde umbwira neza imbwa y'umugabo yari hari cyo wowe wifuza gutahura yako nahuje ndaza gutahura wifuza gutahura iki tugutahura nyene mumbwira imbwa y'umugabo mukorarondera hano ariko ubundi reka kwisigura byinshi uwo turondera turamutse Abel cangaha aha nanje bwanje birashushe bimeze uko nanje ni kuba cyane ndabatamwo ni sawa ahubwo mbwira sha mbwira ukwezi n'itariki numve ko bidahurirana n'ivyanje oya ni vuba cyane nakubwiye uzobona itariki kuri invitation ariko mana uko bikunanze oya nana kimwe tumanze dukore gwanje hama duhejeje gwanje cyo dukora iwawe kandi bizoba bigosha nta kibazo n'ubundi umuhezagiro wawe uryoha ari uko mugenza wabanje imbere ndabiryoherewe numva ndyohe ariko agatushe sha niho nkibona yuko Imana igukura ku cavu ikakwicarika n'abakomeye aka kanya nta n'umwaka uheze uvanye n'umugabo ushiro nk'ubundi urumva iyo Mana bre reka shane tareka gari urazi ibintu banene bankoreye ibiki kandi naragiye ngiye gusubira mu rugo ari mu gatondo cyasanga basohokanye na nene yareka kumubesha nene ntiyo kuri ibyo bintu nene ariko ntaco kirazira kwiyumvira ku byahise kandi urya mugabo je sinigeze ndanamukunda urya mugabo wawe karacinganye aho aciye hose ntukugenda akunda abakobwa hariya abakobwa na nene kandi n'ingene yihagarara ko nene gusa hari ikintu kimbabaje cyane nabuze icyo fata n'icyo ndeka shana sanze afise inda ya rugabo ikada rugabo ruhe kandi kenyine twahurana Abel nega Eliya none wateguye kubifata gute ani impamvu naje ngaha narinje kugusaba inama nk'umugenzi wanje je kubwanje je nyene n'ubwenge bwanje nabuze ico fata nico ndeka niyumviriye ndabivuge ndeke nacanganikiwe Shayiriye ibintu biroroshe ntubahuke gusohora invitation tarabibwira umugabo wawe genda umwicarike umubwira yuko ufise inda kandi wayikuye kurya mugabo mwahorana niyo bishaka muzobana atabishatse naho mureke kandi ikindi naco ugasohora invitation tarabivuga akatsi kawuzomara ntuzovuge sinakubwiye iya mahoro nayo ivyabo bakobwa byovyo ntusiye kubita ku mutwe ngo nabanke kuko ibitari kwawe urabireka bikagenda kandi ubaharire mu mutima wawe komezanye n'urubanza rwawe mwana wa mama urubanza urusengere hajamo imikoshi myinshi ani ico kintu mbariye nico reka nje kubikorerako hewe genda ahubwo nanje hano nitavye umusheri sawa gusa aho urinze uduhamagara nibaza n'ikintu gikomeye ukakiduhamagara kuri aka kagoroba hahana urazi rero bagabo ukuntu bimeze jewe aho bigeze namaze kwihebura urazi ko ari mwe bagenzi fisi murazi byanshikiye urazi ko nagize gutya nkabona umugore aratekeye impuzu aragiye ubwa mbere nabifata nk'ibisanzwe benda nagiwe ati genda je simbuza abakobwa ariko rero ubu muhira ndabona ko ufise ikibazo muhira ndabona yuko habuze ikintu kandi cyakamaro rero icaje gutuma rero nihebura kikambabaza namenya amakuru neza ko
wa wundi yari umugore wanje nyene yansize agira arongogwa hanze yo kandi rero sinshobora kuvyemera jewe jura bizi sinigira naniga amafaranga ndayafise nta muntu n'umwe atanzi nabo kugira nabi ndabafise ikintu je nzokoresha uburyo bwose ariko agahungu bashaka kumutwara ndagakorereka sinokwemera ko ntwara umugore jewe nzobigufasha umuntu yo kubaho rekana nibyo none kuvuga amajambo nk'ayinca mugongo uzomufasha mu gukora ikibi ahubwo ikintu kimwe mutama ndakubwira ikintu kimwe urabizi neza ko twebwe turatara abagenzi b'abagenzanye kandi burya utarapfa nta kirapfa kandi rero naguciriyemo aho bihereye ibindi biba bitangura rero ikintu kimwe cyo ndiko ndiyumvira twokora aha ahambwira igihe dora tuvugana ukibaza ngo tuko tuvugana amasigara cicara umunsi tuze waratubwiye kurushe ugize iki twe tubibona nkaho umengo nibisanzwe ariko bijya bintu ndabona nibyo bigarutse je na mugenzi wanje ngaha tunaniwe no kuronka amahera no kuronka iki mugaye ibintu ariko hari ikintu tugomba tugukorera ibindi mushoboye nibihe kubona none wende ko ndababwira ibibazo mfise ujya munsi twarakubagije ijambo rivuga riti twokuronderera umufasha wundi wo mwemera navuze ko no mwemera none ko mutaramuzana sawa ndazo tuzokuzanira zo kuruhura ibibazo ndazo no mwibagira erega ndakubwira ikintu kimwe ntuwiyumvira ibintu byinshi imbwa ntisubira kubyada aho sha ariko wewe uri n'umugabo uri inka nisubira rero kubyadashwe ikintu kizima mwibagira umyikuremo okay munyibagize nyine ni mukuru umuti je nditari ndabizeye bo turekane n'amajambo nkambwiye ko muzo mu wundi muntu ndabyemeye ndabahaye nk'indwi imwe kubera harenze imwe ndabona ko no bamezewe nabi kandi jora gusanga wa wundi bamutwaye mbura byose munyemeze rero erega aduhaye garanti hindwi duhe garanti y'umunsi umwe oya wewe ni witonde gusa duha kanya gato tukoreka icyo twikorera burya we hari ikintu utazi hariho abakobwa beza bazi gufata abagabo neza babuza abantu nkawe rero abo natwe tubafisa biga kusana jewe ndavyizeye kandi abizeye vuba mbone inyishu nziza yo tekana komera ukira gusa kuduta mwugwa gwajya kwa ntunze ibyo nabyo ahubwo reka cyo tuva ngaha tugenda n'ubundi wo turi kwanzishaniyeho bimeze gute ego ubwenge bwaracanganye maze iminsi ntubaka kubera kubura umugore magana cuma waya ndaryama nkabyuka nanibagiye byose sintangira amahera y'amatafari singira iki ko ubwonko bwari bw'amazikoni gusa ibyo byo oya nyarukiriza n'imigambi ndayibandanya ahubwo tugende baga tugende mve hano ibyo tuzobiheza n'ibindi bito yego bari ngo gutumira sheri urakoze kuza kundara none si bisanzwe pe kandi wowe wari wampevye oya sinabwira wowe mwino minsi urabona ko twiteguriye urubanza ngo muri yo kipe umwanya wose sheri byumva ndiyo kipe ariko urabizi ko atamisi biraya tutabonanye ariko ubu nawe kubera nyine usanga ufise utuntu uri kurakora hariya usanga ngo sheri ngo ndarushe iki ariko uratshe naho nduha ko nguma oya reka ndakubwira hana ibintu by'urubanza bitwara amahera menshi bisaba ko niruka ahari ifaranga tukiruka kubwira sinzomara amara maze burya bagenzi banje nyine batwengana kwiyunga urubanza rwe rwari rusa nabi sidabishaka vrema kandi uri umukozi ariko wabaye myiza uri umukozi sika uri boga akantu nitwagira mariage tukabanza zo gufata neza kugira uransiga amavuta rega hasi nibuko no kwisiga she umva ndakwiteguriye sheri tucenze ubu narageze nanje ngoma mparura amezi ntava hari hageze amezi abiri si menshi ariko biba hari ikintu ushaka kugusaba Inesi nihari Inesi nihari ndaye namusize muri saro nje nje kuba ndicara hanze nyine kugira ngo samaka yawe sawa mumpamagare rero kugira ndababwire muri kumwe ushaka tubwira turi kumwe rega utura umunyamuryango reka ndamamuka kuri inama Inesi ngo hano sita preparaje wari ngaha abona akaziye ntuze no kundamutsa
ntumenye ko bingana. Erega nini nje nari ndaguhamagaye. Urumva bebe rero urabona uko tumaze kuba umuryango kandi ahari ubumwe haba ibikorwa. Rero hari ikintu nashaka ndagusaba kuri neza. Niyo mpamvu ndabahamagaye ngo ndakivugire hamwe mwese muvyumve. Narumvise yuko Ineza azoca aja kuba ku mutatsi wiwe nitwagira mariage. Rero nashaka uzamureke tugume tubana. Bebe, wifuza yuko tuzoguma tubana na Ineza twagira mariage? Ineza ni mugenzi wanje kandi kubera tumenyeranye irungu ryonyica. Bebe, Sinaje kubasambura she. Naje kugira twubake umuryango. Bebe, nta kibazo n'ukuri. Icyo nsabye ndagikora, ntacyo ndagusabye uragikora. Sinumva gute. Kandi sabona na kimwe. Kiba vyemeye. Je sinovyanga. Sheri wavyemeye. Sheri atakunda kwangira na kimwe nsabye. Ivyo nsabye navyemeye. Sawa urakoze. Tubisire tuganire na sheri wanje. None tutaze ko turapanga amato yanjye. Sheri wanje arakunda kiye. Bebe. Merci. Niyo mpamvu ndagukunda. Uzoguma umbera umwana mwiza. Bebe, nukuri nta kintu wasaba ngo ndagikunda ndagikwangire. Kiretse ngira kitabaho. Se? Nabikwemereye. Ngo ibinyobwa biraterwa. Biraza. Gusa nta muntu yogenda atagize icyo avuze. Mugabo ntaniga n'ijambo kandi ikindi nacyo nta cyambu cy'abaraho nta rubanza rutagira ijambo na nyine nuko nyine. Urazi Abel byaba. Kandi vraiment nasanze ugiye n'umuntu w'umugabo urinde icyubahiro cyawe. Ibyo ngenda nabigushimira. Niki ni ikintu cy'amateka ukoze kuba umugore ari mu nzu. Twarirutse burya habwa amafaranga yozoza kuribwa n'abanyagahinga uyo tumaze uribwa n'abana bawe numva n'uwo mufashanje kwiyumvira no kwiyunganya ibindi bintu. Rero nubwo hatabaye urubanza runini ngo dukoranye abantu bo hirya no hino twebwe turazitura abantu bawe hafi ndazi n'ibyo washimye reka kata kugafana tugasukeyo nabige tugiye ariko tuvuga ati kweri Abel ni wayo abwereze umutima kuri mwarakoze kuko urazi ko muri abagenzi cyane kandi abagenzi b'ukuri b'umutima ibisanzwe byo n'abaturiye narabishikije neza kabisa ari ruhi uvuga ngo urabizi ahubwo banyarukane hanyuma tugasumi naho ibyo kuba ngo urubanza byari bikiri ariko azogera igihe dushobore kumumenyesha mu muryango wawe ariko umuga ko nk'uko yaje kandi akaba twika agunda ndagumenga murapfukana mu gusa rero bof aguye ku mugabo azuke azuke kandi umubose kandi azogushikana kure. Imagine umugabo atinuba abandi bantu mu bagenzi bose afise ntiyashatse kugira abagenzi babo bwiza tunagwe gusukira namukundi sinjyaye akunda abakene mugari uvuze ko umukene abagenzi biwe n'abakene yamacupa icupa si icupa gusa uzimanura duhanu uzugura twereka mu kwiteza imbere uyu n'umugabo vraiment nta mugabo tuzoronka ngaha muri quartier yicisha bugufi nkuru Ukuri ubu nahoze nsengera amen numva ko nifuza ko bizombako wamuroza abelebele uyu ahuronse umugabo azi kubyiganya no kuguranana no gusorora
navuga nti imana zo ngabo zikuziganya zikujira amafaranga y'urugo atari wa muntu azi gusanga amafaranga hariya n'ariya wa muntu avuga ati mbona ndetse iterambere ry'umuryango none imana yaranyumviye gushakisha ryanje icyo ndayisaba ndashima imana rero namwe ndi bana Yego kabisa. Ubonye arabakuntu basa no kuri bimwe. Bari akompanyi bose. Aje musane dabye. Urazi ko abantu bakundanye batangura no gusa. No kuri kwimane. Nora ko atangana birinzo bya bere. Bana byibuje kuyaze. Birinzo ya mutama. Nakunogira umugore mwiza nk'uyu ngo ntuse neza. Mbisanzwe kiyagenda rimaze. Numva ko mfise ikibazo ariko mu rugo ndaryama cyane ndataha umusanga umufasha ndumva nezerewe muri abagenzi bwo kandi mwarakoze Mbe wa muntu watuma ibiye yagize. ariko byaraje Kajeka. Kwanga nimubona ko muteye isoni. Jewe mugenzi wanyu nzokwigwahe. Erega bavuga iyo ugendanye na sune busineba nkabo. Nanje bazonyagiriza izo ngeso mbi zanyu zo kugendana n'abagabo b'abandi. Kuva kera ndababwira mukura amaboko mu muzi umukore mirirwa mutambikije imbere y'abagabo gusa. sinari kuvuga nabi No ushaka mvuga iki? Mvuga iki kirenze ibyo bibi mwakoze? Umuntu arabahanura mugabo ntimushobora kuvyumva. Tuneke kuri kuvuga nabi kandi nawe uri umukobwa ibyo dushike nawe urashobora gushikira mwekesha natwe soko twari tubikeneye ntukagire twe nuko twari tubishaka Sinavyanse. Birashobora kunshikira ariko jewe ntibizonshikira ku muzehe nkurya. Muvuma ngendana n'umusore n'umuzehe. Inda zibiri mu bakobwa ku mugabo umwe. Naho nyene muri abagenzi nkuko. none kugira twari guca tugenda tukabibwira se n'ibintu byo kugenda kubwira abantu kandi jewe urabizi ibyo bashaka Muraciye inyuma ya Eliane ngo ni umugenzi wanyu murabana hama ngo ntimwagize amakosa nimusabe n'imbabazi Imana ngaho mwisi mbona naho mugiye guca. Je sinumva umuzehe nkurya ingene ashobora kubatesha umutwe. Abakobwa beza nkamwe. none yani dukora iki Ikintu numva twakora muno mwanya byancanze simbona ngo dukore gute. Ariko reka ndabereke. Ejo mu gatondo saa 11 muzinduke nyimba muzobishobora nizo ndazanyu. Abantu bafise inda baguma baryama basinzira ariko ejo mu buhebe. Muze tuzindukiriwe kwa Beri. Mugende kumubwira ko mwese mufise inda. Ayihakanyaje mugasho. Kandi mukazogenda mwanitse amenyo. Nukuvuga muzogenda muvuga ati jewe simva mwese muje haje abasumire abambike hama muvyare. Weni nde wundi mugabo azobemera agashamwe iki gihe. Nizonda. Ukesha nawe ukabaye uduhanura nk'umugenzi utubwira ati ni mugenzi uko ariko nawe uri kutubwira amajambo mabi atubabaza abahanura. Ivyo nabahanuye mwarabikoze. Amazi yamaze kurenga inkombe sha. Umuriko muri icutse. Cico ndabahanuye nico. Ejo tugende kumutera. Hama mujinyike mubeyo. Ico ndababikira ibanga. Sinzoja kubivuga iwanyu. Mugabo ejo tuzindukire kwa Beri. Kandi muzinduka atarizanira uyundi mugore kuko urya mugabo umengo karamubaba. okay bazi babyumvise ejo mu gatondo tuzindukira neza
ariko sheri ibi ntibikuri kurakora ni gute uri kuriyahuza itabi urazi ko ibi bintu bimvuruga rwose burya nari maze ibisi ndabyumva turyamye nkumva uri kuramotera nabi kumbe n'ivyo bitabi kubera ko umugore mwiza nkawe kwera ushaka kunywa itabi aho niho wobiheba sheri urabizi ndagukunda muga mu bintu birimo amahoro bino tabiririmo ko buri gihe iyo turyamye ujya mufuka wawe w'inzoga urambangamira sana ariko iyo nanyoye kano kantu ndasinzira nka kurya nawe wasinziriye neza muca amakuru inwa kugira wivure kutumva iby'inzoga none hokorwa ko ibasi ugira ibintu bihere mu rugo rwacu kuko ndabona ko bishobora kuduteranya twokora iki sheri nubitse ko igihe cyose ikintu ushobora ku rugo ari umwumvikano kugira umwumvikano habe rero ni ukuvuga jempe b'inzoga nawe uhebe itabi jewe nyemereye guheba inzoga aka niko kanyuma ngira nkwiye gica meza nimba ubikora kubera jewe kubera nk'inzoga nzofuma ndabigerageza ariko ngira amahoro urugo rwacu rutekana ibintu ntibikubereye ko n'umuntu uca no kuyorabara akabona umugore nkawe uri kuranywa itabi ndabona ko atari ibintu byoha agaciro urugo rw'iwanyu reka amarira kanyuma se udometse n'irindi shira kana kanyuma ubihebye ndabiheba ugataha utanuka inzoga sindosubira kunywa none ubu kuri uno mwaje ndiko ndamuta inzoga ndaje gato Abel, uri kujyayo? Uri kujyayo? Guhunga twashitse. Sohoka aho gutanga tuzugira tukayica. Abel, sohoka. Uratanguye guhunga nyuma y'ivyo wakoze? Ingo reka kumurunguruka twakubonye. Nyaruka canke tugwinjire. Abel, sohoka tutaragwinjira. Sohoka. Ubu twagere ntituvana ibyo wigize ugomvye usohoke simva ngaho utaje umenyereye ukina n'abandi mama weyo tuva aho usohotse usohoka mva hari uhushitse ibyo wigize no musi ntituvaha ivyo ni mwabanye bimwe nababwira mwabibonye umugabo w'imbwa gusa ararinda umugabo nasohoke kuko bahoro menshi kuko twokwinjira ngaha twokora ibirenze aha ntafasha bakubwiye ko twaje gutondera pamu ngaha yakudutera isisiteme ishaka nabaza nimba arico mushaka tubafasha nkabafasha nabafashanye zawe dushaka mwifuza iki rero twifuza imbwa y'umugabo iri ngaha imbwa y'umugabo yes imbwa y'umugabo ifise imirizi igendera arekereza mu bagore gusa nta soni natahuye nabi imbwa y'umugabo no kuvuga umugabo wawe sinzi kuri umugore wiwe sinzi nawe usanga uri mu barekereza mu nkumba uravuga nde umbwira neza imbwa y'umugabo yari hari ico wowe wifuza gutahura yako nahuje ndaza gutahura wifuza gutahura iki tugutahura nyine mumbwira imbwa y'umugabo mukorarondera hano ariko ubundi reka kwisigura byinshi uwo turondera turamutse Abel cangaha canke tugusange mwako karuri ngo nizo ivyo nibikuba wigira ngaho uva madame uzoze witondera amajambo uvuga muri no rugo nambwa y'umugabo ihaba nabitondeye nabubashe nabicije mu bugwa neza mu kumuramburira indero ndabasabe marure rimwe kabiri gatatu mwamviriye mu rugo ngo tubwire iki kuva ryari sigaye rimwe kabiri gatatu abo numvise nawe ngo urugo rwande okay kandi akubwira ikintu kimwe rero utaruzi Amada nyambura umugore nyambura umukobwa sinifuza no kubimenya nk'ibyo nitayeho ikintu urindiriye muri uru rugo nico natwe tuzanye ngaha sizinda ubona kubera imbwa y'umugabo wawe rero humura ntirikurigu wawe ukurungutira amatwi neza nugwa twese uko tubona nga turi batatu tuzorubanamwe kandi twaje tuje reka ntubabaze umwana ari mu nda bebe no reka ndamubwire usi umukobwa mugenzi wawe afise inda usi wundi inda ya kabiri hama ngo ufise abagabo ngo wubaha nabo batakubaha kuva ryari mbega wowe uri umugore wo ngaha swide sore mbabarira mbabajwe n'ukuntu mutaryohererwa umugisha muko muragendana mu nda zanyu arivyo muvuga ngo bazonera inda nitegure kuyisama umwanya n'umwanya naho bwoca yagiyeyo nitegure kuvyarira umugabo wanje ariko turumvikana niyo mpamvu mwitegura iyo nduru ni yiki Amada
uko uvyiteguriye niko natwe twari tuvyiteguriye. none amajambo nayiki muza mutera umugabo yabateye inda ni uri kure yadutera nko kumuha ko haje mu mukomera amashi mu musasira ibitenga arenganye byiza rero wohora ntitwuko tuyaga na wewe twaje kurondera umugabo wawe ko ari umugabo wawe kandi kugucisha muri ko muranyirukana mu gwanje jewe koko murumva mwo bushobora ahubwo mumure rimwe kabiri gatatu mwamvire mu rugo sohoka simumure mutaramvira imbere y'umuryango rimwe kabiri gatatu sohoka mvira imbere y'umuryango isohoka mugende muri ko gutera induru ngana mu rugo wiki uyu ni mama w'urugo ni madamu wanje yababwiye muvana induru ngaha genda ntimwumve abe ibikurikira uzobibona Hauma nawe madame uko wagwinjiye niko uzosohoka. genda ndavyiteguriye nakizonongura madam genda muraza kubunza mu mada nk'abo babateye amada ndabatera amada nkandi sibise umudamu mwiza wo gutera imwe genda jana nayo mada yanyu umugore ni nkawe merci kabisa biragushimishije umugore w'ubwenge nta musi n'umwe yigera amara amazi umugabo wiwe twinjire mu nzu tubivugane